Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. What's up? This is Ding Delicia from DFTV. Mkiganiro Hit Stars News. Uno musi kwa turi kumwe n'umushitsi umwe mutadomuzi mumenyesha makuru canke nk'umuvumbuzi yashoboye gushika muri ino nyubako ya DFTV kugira ngo ashobore kutuyagira byinshi bimwerekeye. Reka ndamakanya kugira ngo ashobore kuramutsa. Ndabaramukije Landry. Instagram ngo nusabye WhatsApp hanje vuga Instagram ku bakunzi Facebook ye ku bakunzi ba DFTV Landry promoter matiganirwa ndabaramukije. Landry muvumbuzi canke Landry umumenyesha makuru. Landry umumenyesha makuru, Landry vyose kubera ko abatugize twebwe dushobora kura kubitwita. Igita na muganga canke kanyita umutananirwa kanyita tout terrain kubera ko nizina naherewe ngaha muri no studio. Vyose ibintu bya cyane kubera ko abatugize twebwe nibo bayatwise. Urumva ko nukure ko narimwe aho gukwiye kuyavuga yose ego no shobora basha. Sandashaka kwibuka muganga. Biravana ibibazo wateguwe nimba ibibazo biraza kuvana ibyo ibiza gukorora byose nsa ko James amazina menshi Landry promoter duheruka kubona bimwe mu bimenyesha makuru nawe ubwawe wiyemerera neza ko utakiri muri Waka TV. Byagenze gute kumenga inyuma yaho gato hari ibiganiro wabandanije ukora? No mukanya nayo mvuye gukora ikiganiro ariko nagomba gukosora gatoya. Je sinemeye yuko navuye muri Waka TV sinzi ko abikurikiranye neza ahubwo hari utubazo twinshi twabaye ariko biba ngombwa yuko ngira ico mvuze ariko naravuze ati ico nshobora kuvuga je nka jewe ndaza kujisha ku mbuga zanje gurukana bumenyi za Instagram za Facebook zanje Twitter n'izindi ariko naravuze ati ico gihe naravuze ati muri Waka TV nshobora kuvayo kandi nzovayo. Sinavuze ngo navuye nzovayo kubera ko Waka TV sigwanje ndo mukozi nkuko na ushobora kuva nga kwa Fanny ukaja akora muri Waka TV bisigura ko kwa Fanny uzovayo nutakora vyo wawe uzogumuva aho uzoja uzogenda uhava kubera ko nizere neza katari igiti cyatewe nga muri DF. Amwe mu majambo bandanya uvuga canke amwe mu bimwe mu byifuzo wama ufise kenshi hafi abantu bakuri hafi ba novuga ati abagenzi bawe canke inshuti zawe urabandanya uvuga neza ati noronka chance yo kuja muri DFTV je vyonyohera cyane. Ni kihe kintu gituma wumva yuko DFTV woija? Kibazo abare hafi yanje ko ngiye muri DFTV no gyoherwa cyane. Bon novuga neza yuko kwanza sina DFTV akanadiye kwanza kuri DFTV mvuge kwanza kuri boss wanyu sivyo DJ Fanny n'umwigeme mwiza nkunda cyane gose kubera ko n'umwigeme ahubwo ikintu mutari muzi rero nawe natarazi n'umwigeme yakabuye yagize italanje yarayihagurukije mu misi mike cyane kuva ino studio yuguruye zarane intege nyinshi cyane kubera ko naronse ama message menshi abantu benshi bagiye batandukanye kandi bakomeye mu gihugu baramvugishije kubera ko Fanny yerekanye yuko ama TV online dushigikiwe, ama TV online dukora ibintu bikemewe kandi bigakundwa. Uravyumva kubera ko yakoze ikintu ciza cyane akora ikintu novuga neza yuko atawundi muntu yari bwakore ngaha mu gihugu cacu akora ikintu atamuntu numwe bwakora mu gihugu cacu bituma tubona ko dushigikiwe natwe twumva intege nyinshi akuvuga yuko ngo abantu ngo bari impande yanje vuga ko nonje muri DFTV kuri DFTV ngo no gyoherwa cyane nivyo babiba ariko no kubwira neza yuko ndetse mbwira n'abakunzi ba DFTV ivyo bintu wavuze sivyo ariko ndizera ko ndumukozi mwiza nkene akazi muri DFTV ushobora ukabura ushobora ukabura kubera ko ndumukozi ndakora Fanny nje nkamurira nkamubwira ati sister brother wawe akeneye akazi nk'umuntu twabanye neza n'akazi yonyima sivyo ariko target yanje CEO kubera ko muri Waka TV kandi nuwonshira muri DFTV sino vyanka byo baviza cyane nuwonshira handi hose ntivyo babibi ariko akafaranga kubera ko niko gatumye n'umunsi nawe ufata microphone yanje microphone yawe ukayishira ku munwa wanje kubera ko byose n'agafaranga urumva bamaye amafaranga fresh nokora
na Fanny ndamwemera DFTV ndayemera sha ntukora nahone naho noja he ntukora amafaranga eheko Landry promoter imisi yose bamuvuga ati ndashobora kuva muri Waka TV njaha canke sinzi bimeze gute none imisi yose kwa muvuga yuko uzova muri Waka TV ni kihe kintu canke ni yihe mpamvu nyamukuru wumva yotuma yuko wova muri Waka TV bakoze cyane ko bashoboye kwikosora bavuze ngo Waka TV Light TV wow urabizi cyane kandi azi kuzico cyane ego hama dinyi abakunzi ba DFTV n'abakunzi ba Waka TV bako barankurikira muri kano kanya nibatahura neza ko je muri Waka TV nzova ariko ico shaka uzoshikako canke ico shaka uzoba jewe wejo ukungere nifuza kuzoba jewe wejo gushika no mwanya namara kuva muri Waka TV nta muntu nzosubira korera nta muntu nzokorera ndifuza gukora vy'iwanje nanje ndifuza kubona iterambere ry'iwanje ndifuza kubura amajwi mu kiganiro nkamenya kareje nayatakaje je nyine ubwanje ntafise abantu bako barambaza ati uratakaje ibi nibi utagize ibi nibi bon en fait ndifuza gukora vy'iwanje ndashaka gukora vy'iwanje umunsi mwabonye mvuye muri Waka TV mwenye ko Landry promoter nzobangiye gukora vy'iwanje urumva rero ko naca kintu wari ko ravuga ngo cyo muri DFTV cyahe ko kidakunda takirimwo mu vyiyumviro vy'iwanje byari vyiza ariko nzohitamo kuzoba ari gufata ingingo kandi n'ingingo bizongora cyane kuyikurikiza kubera ko bitazonyorohera ariko gushika no mwanya sindamenya ko na Eve Balizo turi kumwe mbere cameraman sinzi ko zoba turi kumwe ariko nzova muri Waka TV nkora vy'iwanje kandi vuba birashobora kuzogenda neza mu misiri imbere kubera ko urera neza n'urera umwana agakura ko baguma bahakinga ama Facebook page yawe kandi uvuga yuko ariyo novuga ati uvuganira ko n'abantu benshi canke ki bizokorohera gose canke woba warasubiye kuronka ya page baheruka kwiba bimeze gute umbaje neza cyane kandi kibazo cyiza cyane bon en fait Facebook and page barashoboye kuyihakinga abantu babi abantu bifuza batifuza iterambere ryanje abantu nkeka bamaze kubona ivyo nkura muri page yanje ya Facebook ariko ni Facebook yanje yarigeze ku bantu 12,000 novuga neza yuko abantu babikoze bari abantu batifuza iterambere ryanje ariko nkuko ntigera nanirwa ababikoze narababonye nanse gusa kubigira birebire kubera ko tutofa Facebook nkuko nyine navyumva ariko nasanze ari abantu bari ruhande yanje abantu dukora umwuga umwe nibo bashoboye gukora iryo kosa ryo guhakinga hama baragurisha page yanje bayigurisha ku muntu yitwa Pregari Masita barayimugurisha ko ariko nashoboye kumurondera nuko ntigera nanirwa arambye n'amafaranga bayimugura yayiguza amafaranga 60 60,000 y'amarundi baze vraiment page je yanjiriza ibihumbi amajana bagagurisha kuri amafaranga nababaye cyane bari barafuse ibintu byanje byose byari biriko byose barahindura n'amazina mugabo page narayigarukanye ariko nsanga baramaze kuyonona baramaze kubigira ukuntu biranga ko nsubira kuhindura biranga niko naciye nkene indi Landry promoter Burundi ushobora kwandika Landry promoter Burundi ukacibona ibikorwa byanje kuri Facebook natanguye bushasha ni page novuga neza gushika no mwanyikira kurikirana n'abantu benshi kuri rubuga rwa Facebook kuko ku munsi umwe nari maze kuronka ku munsi ku ndwi imwe nari maze kuronka abantu 1200 urumva ko afise abantu benshi bankurikirana kandi bifuza iterambere ryanje ndakoresha IG Instagram wangeze nkaba ushobora kwandika Landry promoter Burundi ukacundonga nahone Facebook yanje right now ifite umutekano nange kubera ko naciye nitura babijejwe abahaka barashoboye kubinkorera barayindi bakora ko nibo basanzwe baziba barabinkorera ubushobora kundonda kuri Facebook wanditse Landry promoter Burundi ucibona page yanje shasha hama ukakurikirana ibikorwa byanje Landry promoter duherutse kukubona muri film y'Ihuriro TV byo vyagenze gute mufitaniye contract canke wari usanzwe ukinayo bimeze gute dinyi je ndumukozi mwiza ndumukozi unovuga neza yuko ndi n'umujene kwanza yitahuye ndi n'umujene kwanza zicari abona ejo hiwe kandi akesha inguvu ziwe nyene urumva ikiri muri John cyo gituma bigya byose biba ikiri muri John cyo gituma Waka TV yumva ko iyo nyizere kagumema akazi ikiri muri John cyo gituma na DFTV ishobora kugira kunkoresha ikiganiro nkuko murabikora niyo ituma yumva no ikorera ikiri muri John cyo gituma byose biba urumva rero Ihuriro TV barandondeye ko basanzwe bazikunda umukozi mwiza nkuko ngomba ndabivuga ndi muganga mvura tout terrain byose nkora itere zose ndazijako zose aba hejuru mu birere hasi hose ho ndakoreraho
nkuko bazi ko ntigera nanirwa barambwiye ati Landry promoter turafise serie nashoboye kuvuga izina benshi bazi bakunda kuyikurikirana kuri ga televiziyo nyine nze kuvuga izina nayo baravuga ati ingo dufashe nanjye ndavuga ati ko musabye ko ndabafasha nta kibazo ndashobora kubafasha nkuko mwanyizeye turaheza turagiranira icyo twita amasezerano ikiganiro kimwe si ikiganiro kimwe sene twavuganye amasene 3 twavuganye ku masene aho masene 3 rero barashoye kuma amafaranga makeya gusa atari munsi y'ibimba amajana 2 ku masene 3 nakinye kandi ndibaza narabonye abantu barabikunze ahubwo nyene nkuko navuze ngo sindabivuga ariko ndabivuge ni serie nshasha bise bisangamani ica kuri Ihuriro TV bafisa ama episode ni serie nziza cyane nanase kubavuga ariko kubera ko ari abantu nkunda cyane ariko reka ndabavuge nibisangamani iki kintu n'umukinyi wa comedy gasore umukinyi mwiza cyane dufise nkunda na jewe gukurikirana kubera ko comment yanje ya mbere bari gwanje banashoboye ko amafaranga ari hejuru y'uturugo ariko novuga neza ko ari biyago bakoranye n'aba boss ba Waka Light TV ndetse nanje ubwanje hamandayizo ndabafasha bisanzwe nkuko twamadufashanye yego sinkinayo singira iki ariko kubera ko bazi yuko ndumukozi mwiza barashoboye kunyitura amananje ndahiza ndakora umuti ndavuga ngo ndi muganga Landry promoter biravugwa neza ko ico wise kuvumbura atari ko ugikoresha neza biravugwa yuko wewe muba mwavuganye nabajya abantu kugira ngo wahabasange canke ariko wewe wahisemo kuvyita ukuvumbura ni kubera iki abantu bavyiyumvira uko canke niko bimeze abadukurikirana bashaka kubona iki bashaka kumenya iki takubajije aba bakurikirana baba bakeneye amakuru sawa amakuru ndayabaha sindayabaha urayabaha ariko bo bavuga ati kijya kintu wise kuvumbura ntushobora guhindura terme canke ntushobora gukoresha ijya terme nyene kuko uvuze kuvumbura vumbura nyene utari uravugana n'uwundi muntu nimba na hari emission isanzwe ubikore nkuko bisanzwe je novuga neza yuko abantu baba bimvira ivyo bintu ahubwo ntibavyumvira kuri jewe nuko hari abantu novuga neza yuko nk'ikaba baratwononeye akazi canke baratwononeye amaterme abantu nyene nkuko bavuga ngo ibiki nibiki ariko ndamaze gukora ibiganiro byinshi ngaha muri DFTV ndibaza je nigeze ndabatelefona ngo Landry promoter ndaje nta munsi wari sigura kuri ibyo bintu byari urusako kubera ko James ngene nkora akazi kiwanje ngene ntegura akazi kiwanje ndashobora no kutavumbura mbwa nkora ikiganiro neza nkabikora fresh navumbuye ndavuga sinavumbuye ndavuga sinavumbuye kandi ndashima Imana kuri ko kagaterme kuvumbura kageze kure mu bindi bihugu ngandi ma televiziyo tumaze imisi nkurikirana ibiganiro bavuga ngo ntibigera bananirwa ngo ntibavumbuye ngo ntituwavumbura urumva ko kantu urumva ni ibintu byiza cyane ndumva ndi muganga naravuye kandi n'ubu ndacamba ndanyamvura novuga neza yuko jewe umuririmbyi n'inderisi abakwa dukurikirana kuri DFTV jewe ngomba gutegura ikiganiro gitegura ku munsi wa kabiri nawe ndashaka kwandikira ati Derisi cyenda gukina je nshaka tuzokorana ikiganiro mbamejeje uvuze ati ego tuzokorana ikiganiro njamenye ngenda bikora kubera ko deja uba wanyemera ikiganiro ivyo nabikoze kubera ivyo nabikoze inyuma yo ngiri ibibazo byo kuva muri university hariya urazi ko nagirijwe ibintu byinshi cyane ariko nk'ubu ndavuze ati ndakwandikiye ati tuzokorana ikiganiro nabamfise message yawe ati wanyemerera ati ego tuzokorana ikiganiro uravyumva ndibaza ko atazindi nkurikizi zokurikira zishobora kugaruka mu nyuma kubera ko deje baba wanyemereye ko mu mwanya ukaje imbere ya kamera ya Waka Light TV ego je ivyo bintu vraiment ntavyo nzi naho ndavyumva ariko je ndi jewe nka jewe ikiri jewe ndagikoresha nka jewe kandi nkakigakora nkaje uko ndabishaka Landry promoter umaze kuva hari ahantu novuga ati mwibuye nirihe hinduka umaze kubona kuva aho watanguriye gukora no inyuma yaho university niko bakivuga umuco niko bakiva mu university nuko nyine university narimwo kwishura ndazi ugiye kwishura ugiye kwiga sivyo kandi ugiye kwiga kwishura uramenya utamenya urayobewe uradubura sivyo nkuko nakubwiye ati nari muri university urumva ko nari kwishuri mba nari kwishuri rero ngiye guhabwa ubumenyi urumva maze gusohoka ku ishuri namenye numva naheje ishuri ntumva yuko mba nahawe ubumenyi urumva ko ibintu bidashobora gusa n'ibyo ko byari bimeze kera kubera ko narize ndamenya Landry ni ikihe kintu utegekanya gukora kuri bagenzi bawe mwahoze muri kumwe canke utegura ubiyumvira ko iki kuba wasizeyo
abaduwe muri université namanja kubaraba imisi yose ndabatera intege ko nabo bazomenya ndajaho rimwe mu kwezi ndiyungunganya nkaraba kora korona muri interna ama université bararayo usanga bigoye hari gihe usanga bijanye n'utuntu usanga nyine bafite utubazo twinshi tumwe utwo nshoboye ku bagenzi banje twakinana twirigwana ndabikora kubera ko hari abantu bashaka kuri batanu fasha ku buryo bw'iwanje iyo ndose amafaranga muri Waka TV membwe ari ibice ntwara hariya mu université nkafasha bene wacu yego. Hariho abantu benshi novuga ati abaririmbyi canke abandi bidogera abamenyesha makuru yuko badateza imbere ibikorwa vyabo, nawe unovuga ati uri umwe mu bantu bavuga yuko ushigikira abaririmbyi novuga ati babiri canke batatu wamugira ibiganiro nabo cane, alors byari bikwiye yuko ushobora kuba promotinga nabo, ubivuga kwiki? Subiramo twumva. Abamenyesha makuru barabidogera yego. Twabizanye sibo wabizanye vyamiye kuva kera nta gishasha kirimwe rero, ariko ahubwo nuko keza abamenyesha makuru umuziki w'Uburundi wakora wagurukira bya cyane kubera ko TV online zaraje kuvura narandi promoter candaza cenza nka muganga turakora imiti n'umusi bikorwa n'umusi abaririmbyi bacu bakora bamenya hehe na hehe ko baratobora cyane, ahubwo umuririmbyi niwe wenyine iyi brandinga wenyine kubera ko nibicara ngaho ngo umesha makuru ngo azoza ngo agira ibi nibi hari n'igihe usanga n'umesha makuru nizo news atazaronka, ariko umuririmbyi ashobora kwibrandinga wenyine kugira ico kibazo kive mu nzira canke iyo mwidogo yiwiwe ive mu nzira. Bibabazi cyane mu gihe abatwaye igihugu aciwe ku radio canke kuri TV kanaka asaba ikiganiro bakakimwima, niho bibabazi cyane, ariko kuvuga ngo umesha makuru ngo ari indirimbo atavuza canke ngo ari indirimbo ngo harabaririmbyi adakoresha ama interview usanga nyine ari ibintu bigoye. Hirya y'ejo narabonye ari umuririmbyi Mr Champagne narabibonye yabipostinze aravuga niko ndanebwa niko ngira iki banaka bagomba ku kandi ndi muri competition, kandi impamvu je ndi jewe ni kubera ikiri muri jewe aco gituma mba jewe ibikorwa byinshi je ndiko ndategura kandi bikomeye cyane ku muziki w'u Burundi bizogira inyungu, bizonzanira inyungu jewe bikazanira inyungu umuziki w'u Burundi nabo baririmbyi nyene ego. Mr Champagne ndazi impamvu yavuze biga bintu ndetse akanashiramo na boss wanje, ndibaza mwese murabizi impamvu zo gukora ibiganiro. Tweze gukora ikiganiro na Mr Champagne kiryoshe cyane, ikiganiro cyamara nk'isaha twarakoze ikiganiro na Champagne kirakomera, ariko hacaba ikibazo turatakaza ama image, amasanamu aratakara yiwe amasanamu amaze gutakara yiwe acara shavura rero cayibaza yuko boss wanje rero bayafuse bivanye nuko na boss yari imwe mu bavuze cugiye, kandi je mpeje gukora ikiganiro, kandi je nta kosa mfise, je mpeje gukora ikiganiro ndagishikana kuba boss bakamenya iyo bagishira sivyo, ariko sinibaza neza yuko boss yo baragifuse oya, ahubwo ama image yaratakaye, harabaye ikibazo ca memoire, ama image yaratakara, amaze gutakara rero Champagne byaramugoye gutahura, ariko ndashima Imana Champagne narabimusiguriye arabitahura, mbwa urumva ko bitigeze bihera, kandi Champagne ari mu baririmbyi twakoranye ikiganiro nkitangura, tumaze gukorana ibiganiro byinshi cyane gose novuga neza yuko ari nk'inkebuzo, sinavyanse narabishimye, narabonye ubutumwa bwiwe, ariko ngomba kumubwira yuko kujya yavyanditse nuko abibona, niwe umva yavyanditse nkawe kandi abibona nkawe, ariko jewe nanye ndafise ngene mbona ibintu kandi ndafise ngene ntegura ibintu ivyiza cyane, ivyiza biri imbere. Ngiye gutangaza abantu benshi kandi ngiye gutangaza Burundi, ngiye gutangaza n'abakurikirana umuziki w'u Burundi, hamwe muzovuga ati kaya gahungu kajya mwana vuma bamureki, je ngiye kubatangaza dese ndabibemerera abakunzi ba DFTV n'abakunzi ba Waka TV, je ndabibemerera ko ngiye kubatangaza, ngiye kubatangaza. Landry, utegekanya iki mu byo ushaka gukora muri industry ya 257? Negekanya kwanza araba producteur n'aba cameraman nifuza kwanza kuyegereza, kora ko nifuza kubazongira abo ndavuga ndifuza kuzo ani vyakunda nanje nkazoba umuboss umunsi umwe, ndifuza kuzotwara umukameraman mu bisenga Logic Jamal ndifuza kuzogutwara kuzoguha akazi if bari wewe sina akazi ko n'umu brother ivyo nokora byo if bali ndifuza nanko tuzoba turi kumwe muri iyo myaka iri imbere, na Logic Jamal ndifuza kuzomutwara kubera ko n'umuntu abikora neza,
numu editor mwiza editinga neza ama video arashobora icyo mfashije nanje muri kazoza yandamwifuza Fanny ni akikupatia franga ndogo niite bro nzogukenera vuba amisi numige yataga amafaranga ba azocagura logic azocagura nta kibazo ntazokangwe na ma 7D ama 5D so ndetse ya logic jamani ndamukunda numu editor mwiza Mwani uzokenera bakameramani gusa nta bandi bantu ari ugwaruka rega ruko rakora gwinshi yaba mu baririmbyi yaba mamenyesha makuru canke nta buzokenera nyene urambaza uzo bakenera he gutakimbaza ico ki wavuze yuko iterambere ufise ari rya industry canke ku gihugu c'u Burundi urabitomoye rero neza yo nzokenera benshi nzobakaza ba jeune benshi je nzobakaza ba jeune benshi kubera ko mu byo nifuza kuzotegura no kuzokora ndifuza kuzorondera abajene batanu babishoboye hamwe n'abakameramane babiri kandi abo ndamaze kubaronka ni Jamali na Bali nzokwiruka inyuma yabo makanda baronke abo bakameramane ndifuza kuzoba ikintu gikomeye nga muri industry kuzokora ibintu ruta nk'ibi vya Fanny tuzokora ama television tuzokora ama radio ndifuza kuzokora ibintu byinshi kandi abantu ndumva ko nzobakenera batarasaza ego Landry promoter ni ndasavye ugira ico ubwiye abakunzi ba DFTV bakora dukurikirana muri no mwanya n'abakunzi datsi bawe birenze kubabwira ko ntigera nanirwa cyangwa ndababwira ibindi birenze ngaho okay nagomba kubwira abakunzi ba DFTV nibagiye gucunda subscribe kuri channel yabo ya DFTV Fanny Niwe kumushigikira akoresha Instagram akoresha Facebook bakoresha byinshi cyane bigiye bitandukanye ushobora kubasanga kuri DJ Fanny 257 kuri Instagram ya nivyo umwige mushobora kumushigikira kubera ko niwe yatumye nuno gwaruka ruva mwibarabara akabaha akazi ko mwari bibari twari kwishure Landry Daisy ndakuzi mwari bishomeri akaba nene je sinari kwishure mworeje ishuri hama cyo wicara muhira sinicaye naco sawa naco yagize neza basi kubakura mwibarabara akabaha akazi umwigeme mwiza cyane gushobora no musaki akigwana cyane kuri kwiterambere ry'umuziki komata cyane gusubira ko numwigeme anafise n'ivyuma nkunda hino microphone yiwe ndanayifuza numwigeme novuga neza ko akarakora ibishoboka byose ko muziki wacu tukunde kuruta ndetse nanje ndabya ko ntigera nanigwa ndabakunda cyane ndetse vuba cyane ngiye kubatangaza ngiye gutangaza igihugu cyacu Burundi ngiye kugiserukira muri byinshi cyane ngiye kwemeza ngiye kwerekana icyo shoboye ngiye kwerekana ikiri muri jewe cyari ico nico nifuza kugikoresha ngiye kwerekana yuko Burundi bufise impano bufise ingabirano abarundi n'abarundi kazi bafise ingabirano ugaruka rwo Burundi abajene twitawe ko dufise ico dushoboye muri industry ya 2 ndetse no dufise uruhara rukomeye cyane mu kuduza ivyacu bikorwa ngambwe cyo Burundi ndi umwe rudende ndi muganga kandi sinigera nanirwa ni tout terrain niyo mpamvu ubona twakoze interview twicaye yewe ibindi twari wari kumvumbura ariko ndi muganga ya Basoje hari amazina ndashaka gusubiramwe yari muganga mundi nka Landry promoter yari kumwe merci yari muganga yari kumwe na Dinye Delicia mpiganiro His Stars News mushikirizwa nanje Dinye Delicia behind the camera yari Logic Jamali muri DFTV muri DF House kuko murabona yuko hashajije neza na muganga yemeye ndabizi ko yemeye ego andi baza mabona ko microphone irambeye cyane gose eko fresh yes bakunzi ba DFTV bakunzi ba Delicia bakunzi ba DJ Fanny bakunzi ba Logic Jamali bande nabande benshi ari ya Debra nabande ndabakunda cyane ni Landry promoter muganga atigera nanirwa atamusi wari mwigango Kristo yigirishije tout terrain bivanye ni kungene nkora ndabakunda cyane nimwibagire gukurikirana cyane no gukunda cyane ikiganiro cyitwa Hit Stars News ikirizwa na Dinye Delicia sinibagire gufyondiki subscribe ndabakunda cyane DFTV Tunda juhudi